turiko turaraba aho Burundi bugeze, urabona ko benshi mu Burundi baranezerewe cyane, baranezerewe, ariko naho banezerewe haragahazi, banezerewe bafatiye kuvyo twahoramwo, mugabo babona bati saha gusa, hari n'ahandi turashaka kwashika. None rero tuze turakubita agatima mpembero kugira ngo dukore twese umutima uri mu nda dufise n'icizere cya kazoza. Abarundi turazi twese iyo tuva, kera tukiri mu minwe y'abakoroni ducunga bufuni na buhoro, abarundi bose basaba bati tworonka ukwishira n'ukwizana, abarundi twagira ico twikorera. Ico nico cari gisabo dusaba Imana tuva tuti kitozodukura mu minwe y'agahazo k'abakoroni kizobikiye. Abakoroni bamaze kugenda, abarundi igihugu twagize ngo turagishikiriye, mugabo n'ubundi duca tujyaniramwo gushikaho haba ubwicanyi bw'agahomerabuntu. Imyaka n'imyaka vyisubiriza, harabura gitabara, mugabo haratera igihe naho abenegihugu abarundi twese rukavuga tuti vyotuma hako abanyepolitike, hako indongozi ziguma ari ukuryana zijyanisha abarundi, eshehoza intwaro ya demokrasi. Niwo muti twabona. Intwaro ya demokrasi iratangura mu 1992 na gatatu tuja mu matora, mugabo nayo nyene igize ngo iraza yaribonekeje ko hariho abatayishaka niyo ntwaro ya demokrasi. Nico ituma haci hasubira haraba ubwicanyi butagira izina, nabwo bitugira ingaruka mbere, bica birerekana ko hariho abarundi bashaka yuko igihugu cogabugwa mu bwoko. Haraba n'abandi bavuga bati igihugu nikigabugwe mu migambwe. Ivyo vyose birabazuguruzuguru, mugabo turashika ku masezerano yarusha. Amasezerano yarusha niyo yagiye kuvanganya mugabo vyose. Uburuhiro turabona yuko harimwo ukwihenda, kuko twasanze igihugu kitagabugwa. Dusanga ubutegetsi bw'abenegihugu ntibugabugwa. Nikimenyamenya mwarabonye yuko uko amatora abaye mu 2005 hari indyame, mu 2010 murazi yuko haciye havuka adese ikibiri, habaye izindi indyame, mu 2015 hoho i Burundi aho abantu boneka ko bashaka gusubiza inyuma igihugu. Ariko twaragize ibakwe abarundi turagira ibiganiro byo gusubiza ku murongo Uburundi. Ivyo biganiro novuga ko vyabaye ngirakamaro, kuko vyavuyemwo ibintu bibiri: ibwirizwa shingiro ritunganya neza ingene ubutegetsi bw'igihugu bukorera abenegihugu, hanyuma havamwo na wa mugambi ukomeye w'iterambere ry'Uburundi kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu 2027. Ariwo mugambi turimwo. None rero twarabonye ingaruka zavyo, twaratoye ibwirizwa shingiro rishasha ritunganya ubutegetsi bw'igihugu, ingene intwaro y'igihugu igenda. Tukaba tuvuga tuti koko ibiganiro ntivyapfuye ubusa, kuko niyo matora yabaye agahera atanjyane zibayemwo. Arico gituma rero uburongozi bw'uno munsi bworohewe mu gukora, kuko nta njyane zihari kandi abarundi bafise intumbero. Igihe rero tugezemo ni igihe cyo gushira mu ngiro neza na neza ujya mugambi w'iterambere ry'Uburundi, kuvuga yuko dushitse ku gihe rero cyo butunzi, guteza imbere igihugu gitunge. Ariko ivyo byose murazi birafise intango nuko twese twadutekanye mu mutima. Tuvuze ngo atunze atunganiwe, wumva ko tunganiwe. Hariho iwa rero ikiduhanda ryo kugira ngo tuvavanure n'ingaruka z'ivyadushikiye mu kahise. Nico ituma twatumiye umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, batubwira aho bagejeje, kuko twebwe turi ndongozi, nitwe bambere bo kumenya aho tugeze, kugira ngo nawe negihugu hari habo bihahamura, nitwebwe tujejwe kubavura ku mitima. None rero tuze aho tugeze, niho abantu bumva ko mu mutima batekanye. Ivyo vy'akahise bitatubera ibohero, ahubwo bitubera icigwa gituma tutazosubira kwiyanjanjwako.